mwiriwe neza bakundwa na bene data n'inshuti muri hano aha muri Asunción Paraguay hamwe n'abihuje natwe biciye kuri satellite Amazonas hamwe na satellite Eutelsat 8 hariya mu Burayi, Afrika no muri Israeli. Nongaha abari hano abavuye mu gisagara cyo mu buseruko nihibwe kuba turi kumwe ngaha. Imana ibahezagire cyane. Muri kano kanya turi mu gitabo cy'Abigalatiya mu gice 4 murongo wa mbere, aho mpwemu yera atubwira biciye mu kanwa k'intumwa mutagatifu Pawulo, intumwa ya mbere igihe ca Efeso. Ariko mvuga yuko Samuragwa iyo akiri umwana ataco atandukanako n'umugurano nahariwe nyene ibintu byose, ariko aganzwa n'abamuzigama n'abamubwiriza kugeza mu kibariro cashinzwe na se. Natwe nuko tukiri abana twari tujakariye ivya mbere vyo mw'isi, maze igihe gikwiye gishitse Imana ituma umwana wayo yavyawe n'umugore, kandi yavutse aganzwa n'ivyagezwe ngo acungure abaganzwa n'ivyagezwe biduheshe gucika abana bayo. Kandi kuko muri abana bayo Imana yatumye mpwemu uwo mwana wayo mu mitima yacu ataka ati Aba Data. Nico gituma utakiri umugurano, ariko uri umwana wayo, kandi kuri umwana wayo uri umuragwa ubihawe n'Imana. Ukuragwa mu muzuro k'umwana en el reino de Dios. Mu bwami bw'Imana. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Ushobora gufata ibyicaro byanyu. Nos dice en el mensaje nuestra aratubwira mu butumwa bwitwa ngo ikibanza cyacu dufise muri Kristo, akuru upapuro 13 de este mensaje. Wa gatatu bw'ubutumwa. Este mensaje ubutumwa fue predicado bwigishijwe por el reverendo William Marion Branham na Revera William Branham nteguza de la segunda venida del yo Señor, kuza kwa kabiri k'umwami, con el espíritu y virtud de Elías en su mu buranga bwa cuarta Eliya mu kugaragara kwa kane, el cual ariwe estuvo ministrando en su yariko tiempo, arakora mu gihe ciwe, muy especialmente en la parte de cyane cyane mu gice cyo muri Amerika ya ruguru. Kandi ubutumwa bwiwe muchas naciones, bwakuye amahanga recorrió yose, el mundo entero. bwakwiragiye mu isi yose Para nzima. los que lo quieran recibir, Ku bashaka el kumwakira, reverendo William Marion Branham Revera William Branham fue el precursor yabaye de la integuza segunda yo venida del kuza Señor. kwa kabiri k'umwami. Así como en la primera venida del Nkuko Señor mu kuza kwa mbere k'umwami hubo un precursor habaye integuza llamado Juan el Bautista, yitwa Yohana Umubatizi. del cual los discípulos le preguntaron Uwo abigishwa baramubajije a Jesús babaza Yesu cuando igihe estaban ya bajando del monte de la transfiguración, bariko baramanuka bavuye ku musozi wo guhindurirwako, en el capítulo mu 17 gice ca 17 del Evangelio según San c'ubutumwa Mateo, bwiza bwa Matayo verso murongo 10 en adelante, wa 10 kabandanya. dice: entonces sus discípulos Haravuga ngo le preguntaron diciendo: abigishwa ¿por qué baramubaza pues dicen los escribas bati que none es rero necesario que niki Elías gituma abanyabwenge venga b'ibyanditswe primero? bavuga yuko Eliya akwiye Porque kubanza Malaquías kuza, kuko Maraki nos habló en yaratubwiye el capítulo 3 igice ca gatatu de ese precursor cino que iba a nteguza venir ko hari antes de la kuza, venida del ángel del pacto. ko yari kuza El ángel imbere del yo kuza pacto, kwa el marayika cual iba w'isezerano. por hebreo, Marayika w'isezerano lo sacó umwe yarakora ubwoko por bwa mano de Burayi Moisés akabakura biciye mu de la kuboko esclavitud kwa de Mose, Egipto, akabakura mu buje bwo muri Egiputa, los libertó, hanyuma akabarokora, y luego hanyuma los introdujo akabinjiza por medio de Josué biciye muri a Yosuwa la tierra mu prometida gihugu que él les había c'isezerano prometido. ico yari yarabasezeraniye. Y Kandi ese ángel del pacto uwo marayika w'isezerano se hizo carne. yambaye umubiri. En San Juan capítulo 1 Muri Yohana igice ca mbere vemos
turabona iki cyanditswe ahatubwira yuko uyo jambo urya aharanye n'Imana kandi akaba Imana ko yambaye umubiri. Aha haravuga ngo yabaye hagati muri twebwe kandi yiswe Yesu. Rero we ngaha mu gice ca 11 yaciye yishura iki kibazo abigishwa bari bamubajije, arababwira ati, Yesu arabishura ati, Eliya azoza koko. Riravuga kuri Eliya runaka yari kuzoza imbere kuza kwiwe kwa kabiri, agarure vyose neza. Kandi yaramaze kuza, Imana yaramujanye, yari Revera William Marion Branham. Ariko nababwira yuko Eliya yamaze kuza, aho rero yashaka kuvuga Yohana Umubatizi, ariko ntibamumenye. Ariko bamugiriye uko bagomba kose, niko n'umwana w'umuntu nawe agira ababazwe nabo. Rero atubwira nk'ubutumwa, yaratubwiye mu Bigalatiya igice ca 4 umurongo wa 1 kuza kwa 5, ati turafise urugero rutunganye rw'ivyo nk'uko natwe twari turi munsi mu nyigisho igihe uwo mwana yavuka yaca ahinduka umwana mu gihe cyo kuvukira mu muryango. Urabitahura? Rero hariho umwigisha yigisha uwo musore kugira ngo amwigisha murere. We ntiyari uwundi uretse umushumba, niko icete c'Abigalatiya kibivuga, ca canditswe twasoma, kugeza ashitse mu myaka runaka, ku gihe runaka caba cashinzwe. Uwo mwigisha yategerezwa kujana raporo kwa se, ati umwana wawe ariko aratera imbere neza canke ikindi cyo cose. Naho rero aho saho nshaka gushira ubufindo bene data, ariko bifata nk'ibintu aho n'abapanekoti bananiriwe mpemu yera adashatse kubiha. Rero mwiyumvire wewe, iyo uvyawe na mpemu yera uravuga uti, ati uyu ni mwene data. Wewe uba wasanzwe uri umwana, uba usanzwe uri umwana nk'uko uri umwana nyene wavukiye mu muryango. Ariko yamara umwigisha mpemu yera yari ihweje ishengero mu gihe riko riragenda rirakomera. Umwigisha ni mpemu yera, niwe atuyobora uva mu gajambo kindi uvana mu kiringo jamo kindi biciye mu ntumwa Imana yarungitse. Mwa kino gitabo c'imirongo ni igitabo c'igice c'ubutumwa bwigishijwe na Revera William Branham. Haravuga ngo papuro gw'ijana 60 umurongo wa 14:23, haravuga ati ikintu kiba ku butumwa bw'uyu munsi nuko mu buronko mu mitima yanyu mutegerezwa kuguma mu kugaragara k'umwana kugira ngo mukomere. Muravyumva? Mwebwe murashobora gufata ubutumwa nuko mukareka k'umwana akomera akavamwo ibintu byose by'ugwatsi rubisi vy'ububisi, mukamenya yuko ari wabagira abakristo bakomeye. Murabona ico nshatse kuvuga? Imana iraje vuba kugira ngo yakire ishengero ryayo. Dutegereza kugira urugero rw'abakristo kugira ngo aheza yakira ingano zitereza gukomera. None gute ingano zikomera? No kuvuga abahungu n'abakobwa b'Imana nibiciye mu mwigisha mpemu yera, ari wagendera dukomeza biciye mu ijambo ryiwe. Rero abananyavuga ngo nambara ibintu bisanzwe, uwo mwigisha yaracaja kwasi akababwira ati, ujya musore si mwiza, ndagaragaza kumwigisha ariko ntiyumviriza. Afise uburyo bwiwe bwo gukora ibintu, ntiyumviriza. Ati aragenda agakora ibintu biriya. Isayida agaheza agatahura rero yuko uwo musore atashobora kwigarurira kuragwa ibintu vyiwe, kuko niki none yacakora. Yacaca ngaho akagaruka, kwa kugaruka kwa wa mwana w'icangazi kuraduha urugero rutunganye rw'ivyo. We ico yakora kwa rukonone ibintu byose akabigurisha, akabifata, akaja hariya na hariya. Rero mu nyumva y'amajy'ubwo nk'ayemu tumaze kuvukira muri Kristo tugira ubwo tuba abana b'Imana. Ariko muraba Imana irazi byinshi. Naho rero navuze mvuga nti simpuza na bene data bo mu mvura ku mvura y'urushana. Murashaka yuko
mushaka yuko mutoteza ishengero ya bene data bakundwa nyuma y'igihe runaka uwo musore yatereza kuragwa mu muzuro muri uwo muryango nyene yaba yavukiyemwo. Buri mukozi w'Imana wese arazi yuko iryo ari itegeko, urutonde rw'umwana atereza kuragwa mu muzuro mu muryango yaba yavukiyemwo. Murashobora kwiyumvira ivyo, ariko izo ni inyigisho zo mu isezerano rya kera. Pawulo yashaka kuvuga kuri ivyo nyene ngaha mu Banyefeso kw'ishengero ry'Abanyefeso. Rero ikigaragara bene data nuko umwe wese ngaha yagerageje gukora ibi na biriya kubwo gukura kw'amaboko akitandukanya, baratandukanya, ariko Imana iterezwa kubikora, niyo yonyine ishobora kubikora. Igihe se yumva yuko uwo musore atabereye, ntabwo yaca amwirukana, yakomeza kuba umwana wiwe, ariko ntiyashobora kumwizigira. Yatwagwa n'imiyaga yose y'inyigisho, nico ivyanditswe bitubwira ati ntimutwagwe n'imiyaga yose y'inyigisho, mube mukora ibikorwa vya data mubigwije, kuko ibikorwa vyanyu atari ivy'imfagusa. Ese twashobora kuguma muri ivyo akanya gato? Yumvire uyo muvyeyi rero, haragera umunsi aho uwo musore kumbure yaba yikosoye, kandi yaba ari umuntu abereye, akumvira se, akumvira impanuro, akaba ari umusore mwiza. Nuko rero se yaca amujana ahantu runaka ku mugaragaro, akambika umwambaro udasanzwe, bagaca bagira ibirori, akaraga mu mwuzuro uwo mwana mu muryango. Pawulo ngaho ariko arabivuga ati tumaze gutoranwa kugira ngo turagwe mu mwuzuro, Mose yabaye igitutu c'ivyo. Hanyuma uwo mwana amaze kuvaho ntiyaba akiri nk'umushumbo, umuja, akiri munsi y'amabwirizwa y'umwigishwa, ahubwo yaba ari umutware. Amen. Ndibaza yuko ivyo ibinjiramwo mu mwuzuro. Tugira tugende ivyo vyinjire mu mwuzuro. Uwo mwana ntiyaba akiri munsi y'inyigisho, ahubwo yaba ameze nka se. Nuko rero se yacamo ibintu runaka kugira ngo abikore. Se yashobora kumubwira ati wewe ni ujejwe uno murima wo ngaha, canke kora ibi ngaha, ati itwararike abashumba bari ngaha, canke ivyo arivyo byose biri hanze, yaba ari mu kibanza cuzuye. Amen. Kuko yaba yamaze mu mwuzuro, yamaze kuragwa mu mwuzuro muri uwo muryango, kandi izina ryiwe kuri sheke ryaba ari ryiza nk'iryase. Rero ivyo nivyo we ariko arakora muri kino gihe ku bahungu n'abakobwa b'Imana, ariko arabategura, abategurira ubu bwami bwo bwiza buzokwimikwa kuri uno mubumbe w'isi, aho abahungu n'abakobwa b'Imana bazogira ubutware kugira ngo baganze biciye Imana, biciye muri bo. Kandi nk'uko hari mu bihugu ama ministeri canke ubushikiranganji bw'inyigisho, ubushikiranganji bw'indimo, amazi n'umuyaga nkuba, ndetse hakaba kandi n'abatware. Hariho umukuru w'igihugu, abatware, abashinga amateka, hamwe n'abakuru b'ibisagara. No mu bwami bwa Mesiya rero naho nyene hazoba imyanya, ibiti, aho imyanya abana b'Imana bazoganzirizamwo. Kandi ibi vyerekanwe muri kahise, aho muri ivyo bibanza umwigisha yari umuntu yafashe uwo muryango kugira ngo yigishe uwo mwana. Ni nako kandi umwigisha ari we mpwemu yera uva mu gihugu mu kindi, yamye ayobora ishengero ryiwe aryigisha, kugira ngo niyo hagera igihe aho abana b'Imana bazaba biteguye, Imana ibarage mu mwuzuro, nuko ihetse iberekane mu bisi, ivuga iti aba ni abana banje, abari bo mwumvira, nk'uko vyabaye ku musozi wo guhindurirwako, aho yerekanirwa mu mwuzuro umwana w'Imana. Aho harerekanwe kuri uwo musozi ubukozi bwa Mose na Eliya,
aho bwabiyeretse ngaho bukikujwe n'ubwiza. Ni naho kandi Petero, Yakobo na Yohana bariko barabona, kandi niho bari bibereye bariko barabona ukuragwa mu mwuzuro uwo mwana. Ishusho n'ingero vyongeye ukuragwa mu mwuzuro kw'abana b'Imana mwa kino gihe ca nyuma, aho bazoshigwa mu myanya, mu bibanza bikomeye kandi bikomeye cyane mu bwami bwa Mesiya. Kuvuga ko ibintu byose biremwa abantu bifise uyu munsi ni igishushanyo c'ikizoba ari ubwami bw'ubwiza bw'Imana, ubwami n'intebe y'ubwami ya Dawidi izokwimikwa kandi ikagarurwa kandi mu biremwa abantu kw'isi mu gihugu ca Isirayeli. Kandi Yerusalemu mu yandi majambo izoba umugwa mukuru w'umubumbe w'isi wose mu mwuzuro y'uvukagera. Aho niho hazova amategeko, ivyagezwe. Rero ubutumwa bwitwa ngo ukorwa mu mwuzuro k'umwana, ngaha aratubwira ati umwana w'Imana vyomumarira iki gutangura ntasozere, vyomumarira iki umwana w'Imana gutangura inyigisho hanyuma ntahimbagwe n'umwigisha, ntahimbagwe n'umwigisha Imana yamuteguriye kumwigisha mu buryo abikora muri buri gihe, nta na kimwe vyomumarira. Yumvire namwe bubaye ubayeho nko mu gihe ca mbere, ntunezerwe n'umwigisha ari wari mpwemu yera, ari bwo buryo yariko yigisha abantu b'ico gihe. Hari biciye mu ntumwa mutagatifu Pawulo, uwo nawe yari intumwa yakiya gihe c'ishengero. Niwe guheza rero ngo ukurikirane ivyigwa vy'iyo ntambako ya mbere. Ni nako bimeze no mu ntambuko zose. Abatanezerejwe n'igikoresho umwigisha, igikoresho mpwemu yari yakoresha, yariko arakoresha muri buri gihe, utanezerejwe n'ico gikoresho ntiyakira inyigisho zari zikenewe kugira ngo ku munsi wo kuragwa mu mwuzuro, kugira ngo mu gihe ubwo kuragwa mu mwuzuro kw'abana b'Imana bose kuzoba kuko kuraba, ntaronke ntiyakira izo nyigisho. Kubw'ivyo rero ntazoshobora kuba mu kuragwa mu mwuzuro kw'abana b'Imana bo mu gihe categekanijwe n'Imana, no kuvuga ngo ntazoragwa mu mwuzuro. We yaratubwiye mu Baroma mu gice c'8 kuri uko kuragwa mu mwuzuro kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Ivyo twabivuze ko ikintu gito mu kiyago co kuno muhingamo hariya ni muri Rock Alonso, ni kibanza kiri hano muri kino gisagara. Mu Baroma igice c'8 murongo wa 14 haravuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana idutakisha ngo aba data. Impwemu bwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu ari cabona yuko turi abana b'Imana. Impwemu ibwiririkanya n'impwemu yacu yuko turi abana b'Imana ni iyihe? Ni impwemu yera. Ariko ko turi abana bayo turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubabazanywa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Uwo mpwemu, iyo mpwemu iyo kuragwa mu mwuzuro niyo itaka idutakisha mu bugingo bwacu, tugataka tuti aba data, dutaka dusaba ukuragwa mu mwuzuro kwacu, gucungurwa kwacu, uguhindurwa kwacu. Kandi intumwa mutagatifu Pawulo yarabitubwiye yuko bizobaho inzamba ya nyuma izovugira mu Bikorinto ba mbere gice ca 15 murongo wa 49 kabandanya ahatubwira ngo kandi nk'uko twambaye ishusho y'umukungugu niko tuzokwambara n'ishusho y'uwijuru. Ariko bene data ico mvuga ni iki? Yuko b'inyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana, kandi bibora bitaragwa ibitabora. Ico gituma hariho umwigisha, hariho mpwemu yera kugira ngo atwigishe, kugira ngo dushike mwino ntambuko yo kuragwa mu mwuzuro, bityo dushobore guhindurwa, kuko hamwe n'ino mibiri ntitwoshobora kuba muri ubwo bwami bwa Mesiya kugira ngo tuganze. Nubwo abantu benshi bazokwinjira, abazoguma ari bazima
bagacika ibihano by'Imana by'umubaro mwinshi, iyo nayo ni imyaka 3 n'igice. Byongeye izwi kandi nko gufyondwa kwa Yakobo, aho ibiremwa abantu bazoba bariko barabona icyo ari cyo uburake bw'Imana. Hanyuma iyo myaka 3 n'igice, aho abahungu n'abakobwa b'Imana bazohindurwa hamwe n'abazozuka, hazoba ariko haraba amazimano yo kubw'umwagazi w'intama kw'isi bazoba ariko baraca mwa kino gihe c'urubanza. Rero si bose abari mw'iki gihe c'umubabaro, si bose bazopfa. Hariho ibihugu vyinshi bizokwinjira, kuvuga ababibamwo bazokwinjira mw'iyonganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Ariko abo bazokwinjira ari bazima, abo bantu si Imana izokoresha kugira ngo baganze umubumbe w'isi wose mu mwuzuro, ahubwo yaramaze kuba yarateguye abo bahungu n'abakobwa b'Imana kugira ngo bazoganze mw'iyo nganje y'ubwiza y'imyaka 1000. Rero mu mahanga yose, mu bihugu byose vyo mw'isi, turipfuza ko mu bihugu ko hoba abantu benshi bo kwinjira ari bazima mw'ino nganje y'imyaka 1000, ko boba Amerika Latine na Karayibe. Amerika Latine na Karayibe ntivise amabombe roho nyanganda, nuko rero ntabwo bajya bafise ububasha bukomeye cyane, ntabwo bagomba kuraba ngaha, aha naco baza kuharondera, ahubwo ni ihanga ariko riritegura kugira ngo ryinjire mw'ino nganje y'ubwiza y'imyaka 1000. Paraguay irafise abayibamwo benshi, kandi turipfuza yuko igihugu cyose cya Paraguay abenshi ko bokwinjira, hanyuma ntibabazwe n'ingaruka z'ibihano by'Imana by'umubaro mwinshi. Ni nako kandi tubisabira ibihugu byose byo muri Amerika Latine. Rero murabe wabandanya avuga ngo nuko rero ibigeragezo hamwe n'intambuko ni ntambuko ndogwe, ariko ni mu buryo bwihuta, mwibuke imwe inyuma y'iyindi. Nuko rero igihe bije nk'uko haca haza intambuko zikomakomeye cyane. Nuko rero umuntu ataragororoka ngo agororoke neza arenze iya mbere, haca haza iya kabiri. Ni ukuvuga ngo mu gihe uwo mwana ariko arigishwa, agenda araca mu ntambuko runaka mu buzima bwiwe. Ariko turenze iya mbere turashobora kurenga n'iya kabiri, kandi dushoboye kurenga iya kabiri turashobora kurenga n'iya gatatu, kandi zose tuzozicamwo tuzirenge, hanyuma dushike kukuragwa mu mwuzuro. Kuko ibyo vyerekana yuko tuba dufise ubugenzo, dushobora kwigenzura, kandi dushoboye kwigenzura twebwe nyene bwacu, turashobora gukoresha neza ububasha bwose Imana ishira mu maboko yacu, kuko ububasha bw'Imana buzokwigaragaza biciye muri abo bahungu n'abakobwa b'Imana bamye bariko barigishwa no mwigisha na mpwemu yera. Kandi ikirengeye byose n'urukundo rw'Imana, ariko gitsibo c'umwe wese muri mwebwe nico gitsibo c'uburanga bwose. Kandi ufise urukundo rw'Imana, mu rukundo rw'Imana harimwo ubundi buranga bwose. Nawe hamwe nanje, namwe umwe wese muri mwebwe bene data n'abashiki bacu, turabana b'Imana. Ntukekeranye na gato kuri ibyo. Uri umwana w'Imana, kandi wizere ko uri umwana w'Imana. Ego nibyo turavyizera. Ibigeragezo twebwe tubifata nk'ikintu kidufasha kandi kidushoboza guturira imico yacu kugira ngo twitware neza, kuko ibintu byose byifadikanirezamo kutuzanira ibyiza. Ibintu byose biradufasha kandi bizokwama bidufasha buri gihe. Kubaterejwe n'Imana bizokwama bibazanira ibyiza. No korera mu bandanye bahungu n'abakobwa b'Imana ngaha muri Paraguay, mukurikira umwigisha ari wari mpwemu yera, ari we mwakino gihe ca nyuma biciye mu ntumwa yiwe, ariko araduha inyigisho arizo ziriko zirava muri buno bukozi bwo mwihema. Nuko rero ndabakeje, kuko mwebwe mwamye mugenda mwitwara neza. Kubera iki? Kuko muriko murakurikira umwigisha mpwemu yera, ari we yamye agenda aratwigisha ingene dukwiye kwitwara n'ingene dukwiye kumuhimbara
dufise ubwoba kandi duhinda agashitsi ukuragwa mu mwuzuro k'umwana mu bwami bw'Imana. Kuri jewe ryari ihirwe ridasanzwe gushobora kubana namwe muri kano kanya ndabamenyesha ukuragwa mu mwuzuro k'umwana mu bwami bw'Imana, kandi nkanabereka yuko umwigisha ari mpwemu yera, niwe atuyobora akatuyobora ku kugororoka kose hamwe no kukuri kose. Kandi turashobora kuvuga tuti kugendana na Yosefu turiko turajana tuja mu kuragwa umwuzuro, kuko no guhindurwa kw'imibiri yacu. Turashobora kuririmba iyo ndirimbo, nuko bityo dushemagize muri kano kanya Data wo mw'ijuru mw'iyo ndirimbo, hanyuma dukengurukira Imana kubw'imigisha yayo yaduhaye aha, iyo yaduhereye ngaha muri Paraguay, kandi vyabaye vy'umugisha ukomeye cane. Ndiko ngendana na Yosefu nja mu kuragwa umwuzuro, namwe muriko muragenda mwerekeza imbere muja ku kuragwa mu mwuzuro. Con tus propósitos, tus motivos conocer, y así poder llegar, objetivos a alcanzar y mi cuerpo transformar. Reinar contigo es tu escogencia, te he recibido como rey, con el cual yo reinaré, con el cual yo viviré por toda la eternidad. Si estoy vivo es para alabarte, si estoy vivo es para honrarte, para servirte a ti, para entregarme a ti y hacer tu voluntad. Vivir eternamente, vivir contigo, oh, mi Rey. Es tu voz la que me anima día a día de que soy un vencedor. La victoria obtendré, pues yo sé que tú me amas. Presionando en la batalla, es tu voz la que me dice, sigue adelante y vencerás.
Caminando con José, yo voy. Caminando con José, yo voy. Hacia mi adopción. Cada grupo en cada edad buri mugwi wese wo muri buri gihe siguió al Espíritu Santo por medio de su wakurikiye mpwemu mensajero. yarabiciye mu ntumwa yabo bashika mu kibanza mu gihe aho Culminó su labor y aho Dios se lo llevó imana a ese mensajero. aho iyo ntumwa yarangije igikorwa dijo imana yarayijana Que iba a llegar un ariko tiempo en yaravuze donde yuko no hari todos kugera igihe moriremos. aho atari twese twari Dice, kuzopfa pero todos seremos. aravuga ngo ariko twese transformados. tuzohindurwa Este es el tiempo iki nico gihe en donde habrá aho hazoba un grupo de umugwi hijos e hijas w'abahungu de Dios n'abakobwa b'imana que no verán muerte. batazobona urupfu que esas palabras, esas ayo profecías majambo serán bavugishwa cumplidas akazoshitswa en este tiempo mwa final. kino gihe ca nyuma Estamos en el tiempo turi mu gihe en donde aho estas profecías buvugishwa serán llevadas a cabo. buzoshikirizwa Miren cómo está el mundo. murabe ingene isi imeze Guerras, rumores de guerra, intambara impuha z'intambara nyamugigima zo mu y mazi muchas calamidades que n'ibyago van cada vez en byinshi aumento. bigenda biriyongera buri Pero gihe bendito sea ariko Dios, hashemagizwa imana que nos ha dado ko la promesa yaduhaye isezerano de que ry'uko escaparemos tuzokinjishwa de los juicios ibihano divinos by'imana que han de venir, bigiye kuza y de esa tercera hamwe guerra n'ino mundial ntambara ya gatatu y'isi que está ya ariyo profetizada, yamaze guhanurwa que será ko azoba atómica. ari roho nyanganda Pero los ariko hijos y hijas abahungu de Dios n'abakobwa b'imana en este tiempo mwa kino final gihe ca nyuma escaparán bazokinjishwa esos juicios ibyo bihano by'imana al ser mu transformados guhindurwa y ser no llevados kujanwa a la mu cena mazimano de la boda y'ubukwe del bw'umwagazi Cordero. w'intama Porque estamos kuko caminando, turiko turagendana caminando con el Espíritu tugendana na Santo mpwemu yera hacia nuestra twerekeza mu adopción. kuragwa mwuzuro kwacu. Reinar contigo es tu escogencia. Te he recibido como rey, con el cual yo reinaré, con el cual yo viviré por toda la eternidad. Si estoy vivo es para alabarte, si estoy vivo es para honrarte, para servirte a ti, para entregarme a ti y hacer tu voluntad. Vivir eternamente, vivir contigo, oh, mi Rey. Es tu voz la que me anima día a día de que soy un vencedor. La victoria obtendré, pues yo sé que tú me amas. Presionando en la batalla, es tu voz la que me dice, sigue adelante y vencerás. Caminando con José, yo voy. Caminando con José, yo voy. Caminando con José, yo voy. Hacia mi adopción. Llegaremos a la meta tuzoshika de kwihangiro nuestra
adopción. ryo kuragwa mu muzuro Por lo tanto, kwacu sigan adelante, kore mubandanye muja imbere perseverando en mushikame este camino muri ino que nzira nos llevará rumbo izo a dushikana la tierra mu prometida gihugu c'isezerano del nuevo cuerpo. c'umubiri mushasha Continúen pasando mubandanye una tarde mugira feliz, umuhingamo llena de las w'umunezero bendiciones de Dios, wuzuye imigisha y nos y'Imana veremos ya kandi en la próxima ocasión, tuzobonana iyindi ncuro en donde ikurikira ya me invitaron a Ciudad aho del bamaze Este, así que kuntumira mu tengo gisagara la co mu invitación buseruko abierta nuko rero ya ndafise ubutumire para bwarasohotse mu gisagara co mu buseruko que Dios les bendiga ese Imana y yobahezagira les guarde kandi ikabarinda y cuide y guarde kandi su camino de irinde regreso izigame hacia ibazigame mu vuestros nzira muriko murasubira inyuma meditando en lo que muja el mu ngo zacu que es el mu Espíritu ngo Santo zanyu muzirikana haciendo icyo ari cyo en umwigisha nuestras uyu mwigisha akomeye cyane nicyo ariko arakora mu buzima bwacu kandi buri gihe mu mwami mumukengurukira ku bw'ubuzima por la vida, por la ku salud bw'ubuzima ku bw'amagara que nos meza da día a día, aduha umunsi ku wundi kandi akatwemerera kuvyuka mu gatondo al su nombre, tukubaha izina ryiwe kandi tugashimagiza izina ryiwe con nosotros nuevamente hamwe natwe ubundi Reverendo bushasha Julián Díaz revera para kuriyandiya continuar kugira y ngo ya pasar abandanye hanyuma a ace el reverendo Daniel yakira revera Daniel Valenzuela Valenzuela para culminar kugira y ngo asozere continuar nuestra parte en hanyuma esta ocasión tubandanye igice cyacu cyo mu kano y kanya reitero mi kandi agradecimiento por no kongera nkababwira nkabakengurukira ku bw'icumbi mwaduhaye Julián también jewe n'umugore wanje na Julian mwino minsi canke k'uyu munsi kuko twashitse hakiri kare mu rukerera en no la noche. mu kanya naho tugira twinjire mw'ijoro nuko Imana bazigame kandi Imana bahezagire mwese